ntidushobora guharira ko Yesu ari special. Ntidushobora guharira ko Yesu yavutse mu buryo butandukanye nk'ubwo abandi bavuka. Kubera Bibiliya yavuze ntiyasamwe nk'uko abandi basambwa. Woharira ko atazutse ntibyamubujije kuzuka. Woharira ko atavutse mu buryo budasanzwe ntibyabujije yuko avuka kubw'igitutu cya Mpwemu Yera. La nature de Jésus, akamere kiwe kerekana n'ingene yavutse, kerekana n'ingene yabayeho. Uno munsi ndabifurije Noel nziza. Iyi Noel tuhimbaza uno munsi kuko hariho umuntu special yavutse mu buryo special, akabaho mu buryo special, akaba umugenzi mu buryo special, akaducungura mu buryo special. Wo vyemera utovyemera ivyo je ntitubiharira ko Yesu ni special. Yaravutse mu buryo special. Iyo atavuka mu buryo special yari kuba ameze nka jewe na wewe. Izina ryiwe ryavuye mu ijuru. Umumarayika w'Imana arabwira Yosefu ati uzumwite Yesu kuko nivyo byari byaravugishijwe. Nature ya Yesu yerekanwa n'izina ryiwe. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ntituzomwita ukundi, tuzomwita Emmanuel, no kuvuga ngo Imana kumwe natwe. Nico gituma abandi bavugishwa bose bavuga ngo ndashobora kukujana hariya aye, ndashobora kukwereka inzira, ndashobora kugusengera, ndashobora kukuvugishwa ko, ariko Yesu we yavuze ngo jewe ndi nzira, jewe ndukuri, jewe ndubuzima. Nta wundi muntu numwe yigeze avuga ngo jewe. Nico gituma bamwise igitangaza. Nico gituma bamwise umwami w'amahoro. Nico gituma bamwise data wa twese uhoraho. Nico gituma bamwise umucunguzi wawe ariho, kandi yavutse mu buryo budasanzwe. Ntihavyo tuharira ko kuri nature ya Yesu ntiduharira. Bisigura ngo vyemera utavyemera ntubibuza kuba, kandi nukuri, kandi niko tubayemwo, kandi jewe ndavyizeye, kandi nzobigenderamwo kuko nivyo byankijije, nivyo byankuye muri bya byaha binyambika ubwiza. Kuko kera tukira abanyabyaha ntitwagira Imana rurema, ntitwara abantu buntu, ntaco twari turi, ariko tumaze kwemera ko Yesu yavutse mu buryo special, natwe tuca duhinduka special.